radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma basuhuza mbaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Umukuru w'umujyi wa Bujumbura yatanze iminsi 45 ku nzego z'ubuyobozi bw'uwo mujyi ngo zibe zarangije ikibazo cy'umwanda urangwamo. Abashinzwe zone mwipange, abashinzwe quartier mubapange, ibi bintu bizobakorako. Ubu ndabivuze kandi ndasohora no kwandika mu kanya. Ni mwipange karansa ni 45 days. Ikare bityo tubigire binyarushe. Jimmy Hatungimana ayobora umujyi wa Bujumbura. Leta y'u Rwanda irasaba umuryango w'ubumwe bwa Afurika kudashyigikira ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Bwongereza umushinga wo kohereza abimukira mu Rwanda wongeye guhura n'inzitizi. Naho hano muri Amerika Donald Trump wahoze ari perezida arashakisha cyane intsinzi kuri Nikki Haley mu matora y'ijonjora mu ishyaka ry'abarepublikani. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Twongere tubaha ikaze muri aya makuru ku ijwi ry'Amerika. Tugiye guhera ku yo hirya no hino ku isi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wahoze ari perezida arashakisha cyane intsinzi kuri Nikki Haley mu matora y'ijonjora mu ishyaka ry'abarepublikani mu matora yabaye kuri uyu wa kabiri. Fidel Niyongabo. Amaleta agera kuri 15 ariko arakoresha amatora kubahiganirwa kuzoserukira imigambwe mu matora rusangi yo mu kwezi kwa11. Uyu munsi wa kabiri ni umunsi ukomeye cyane w'amatora yo mu ntango muri Amerika. Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika, ari imbere kuva mu ntango mu bahiganirwa guserukira umugambwe w'abarepublika. Biruko naho muri iki gihe yagirizwa ivyaha bitari bike mu masentare atandukanye. Niyo yagenwa ubugira gatatu guserukira umugambwe wiwe mu matora y'umukuru w'igihugu azosubira guhiganwa na perezida w'umudemokrata hari muri iki gihe Joe Biden mu matora rusangi. Ditezwe ko perezida Biden atsinda atakibaza amatora yo mu ntango y'abaserukira umugambwe w'abademokrata. Bahanuzi ba Trump batangaje ko biteze ko azokura mu ihiganwa Nikki Haley imbere y'itariki 19 y'uku kwezi, igihe 2/3 vy'amareta azoba yamaze gutora. Fidel Niyongabo. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugoroba wo kuwa mbere cyashenye ibisasu bya misile z'abahuti hafi ya Yemen. Aba barwanyi bashyigikiwe na Iran bakomeje kubangamira amato anyura mu nyanja itukura no mu kigobe cya Aden. Eugenie Mukankusi. Ubuyobozi bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje ko cyashwanyaguje ibisasu 2 bya misile zirasa ubwato, cyemeza ko byari bibangamiye akarere inyanja itukura iherereyemo. Ibyo bisasu byashwanyagujwe hashize amasaha make igitero gikekwa kuba icy'abarwanyi b'abahuti kigabwe ku bwato bwikoreye ibintu mu kigobe cya Aden. Ikigo cy'Ubwongereza gishinzwe imirimo y'ubucuruzi bw'ibinyura mu nyanja cyatangaje ko icyo gitero cyabereye mu birometero 170 mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'icyambu cya Aden cyo muri Yemen. Icyo kigo cyatangaje ko abakozi bari muri ubwo bwato bose bameze neza kandi ko ubwato bukomeje kwerekeza ku cyambu bwahagurutse bugana. Ikigo cy'Abongereza cyitwa Ambre kirinda umutekano w'amato ari mu nyanja cyavuze ko ubwo bwato bwari bufite ibendera rya Liberia bwavaga muri Israel bwikoreye ibintu. Kivuga ko hari aho bwangiritse kubera urusasu bwarashweho muri icyo gitero. Abahuti bavuze ko bazakomeza kugaba ibitero nk'ibi mu rwego rwo kwifatanya n'abanyepalestina mu ntara ya Gaza kugeza igihe Israel izahagarika kubagabaho ibitero. Igisirikare cya Israel kuri wa kabiri cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu karere ka Khan Yunis mu majyepfo y'intara ya Gaza. Fidel Niyongabo. Abategetsi b'abanyapalestina batangaje ko ivyo bitero vyakozwe mu gice citwa Hamad vyahitanye abantu batari munsi ya 17. Igisirikare cya Israel cyavuze ko ibitero vyaco vyakozwe mu bibanza bikoreshwa n'abo kivuga ko bakora iterabwoba muri ico gice ca Hamad. Cyamenyesheje ko cyahagaritse abagwanyi batari bake bo mu mugwi Hamas na Islamic Jihad bari binyegeje mu basivili. Ingwano mu ntara ya Gaza iriko ibandanya mu gihe twigoro two gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano turiko turaba. Twigoro turimwo ibiganiro biriko bibera mu gisagara ca Cairo mu gihugu ca Misiri.
nyamara igihugu ca Israel nticavyitavye, ahubwo cagiriza umugwi Hamas kuba utatanze urutonde rw'amazina yabo abagwanyi bawo bagize imbohe mu ntara ya Gaza. Umutegetsi akomeye wo mu mugwi Hamas kuri uyu wa kabiri yabwiye abamenyeshamakuru ko kuba ata amasezerano yapfunditswe ari amakosa y'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Yavuze ko leta ya Amerika icuditse na Israel ari itegerezwa gukora ibishoboka kugira hafatwe ingingo. Icegera ca perezida wa Amerika Kamala Harris kuwa mbere yasavye umugwi Hamas kwemera ibiri mu masezerano yashikirijwe. Amasezerano arimwo kurekura abo uwo mugwi wagize imbohe, vyotuma haba buno nyene agahengwe k'indwi zitandatu, imfashanyo zigenewe ababa mu ntara ya Gaza nazo zikiyongera. Fidel Niyongabo, turacyari kumwe, uratubwira ivy'ingabo za Ukraine kuri wa kabiri zatangaje ko zashwanyuje indege zitagira abapilote 18 z'igisirikare cy'Uburusiya. Izo ndege zari zakoreshejwe mu gitero Uburusiya bwagabye kuri Ukraine mu ijoro ryakeye. Nanone Fidel Niyongabo, igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine catangaje ko Uburusiya bakoze ibitero bukoresheje drone 22 mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri. Cavuze ko casambuye 18 muri zo mu kirere co mu ntara ya Odessa. Oleg Kiper, buramatari w'intara ya Odessa, yavuze ko atanumwe yahasize ubuzima canke ngo akomereke muri ivyo bitero. Yamara yatangaje ko inyubakwa zitari nke zononekaye. Ico gihe drone zigwanira mu mazi za Ukraine zasambuye ubwato bw'ingwano bw'Uburusiya bwariko bugenzura amazi ari hafi y'ikigobe ca Crimea. Abajejwe iperereza ry'igisirikare ca Ukraine batangaje ko ubwo bwato bwitwa Sergei Kotov. Nico gitero Ukraine iherutse gukora ku bwato bw'ingwano bw'Uburusiya bukorera mw'ibahari yirabura. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu ijambo yashikirije mw'ijoro ryo ku musi wa mbere yatangaje ko abategetsi ba Ukraine bazi ivyo Uburusiya buriko butegekanya gukora mu nyuma yaho, ko yamara igihugu ciwe citeguye kwishura. Zelensky yabitangaje nyuma y'inama zitari nke yagiranye n'abategetsi bakuru b'igisirikare n'iperereza mu gihugu. Umubare w'abavanywe mu byabo mu majyaruguru ya Mozambique kubera urugomo rw'abajihadiste umaze kurenga 112 muri aya mezi abiri ashize. Umuryango wita ku bana Save the Children kuri uyu wa kabiri wavuze ko abo bavanywe mu byabo barimo abana barenga 61,000 bo mu ntara ya Cabo Delgado. Mu itangazo ry'uwo muryango wavuze ko uyu ari wo mubare uri hejuru babonye mu gihe gito. Ubushyamirane bwongeye kubura muri iyo ntara mu byumweru bike bishize, nk'uko amakuru aturuka mu karere hamwe n'imibare y'abataye ibyabo y'ishami rya ONU ryita kubimukira OIM bibitangaza. OIM kuri uyu wa mbere yavuze ko umubare w'abantu bavuye mu byabo ugeze ku 112,894 guhera ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 kugeza ku ya 3 z'ukwezi kwa 3. Imiryango y'abantu amagana yahunze yifashishije imodoka za bisi, ubwato buto cyangwa amaguru. Umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF ishami ryawo rikorera i Cabo Delgado riraburira ku bijyanye n'ingaruka z'ibitero biheruka ku buzima bwo mu mutwe. MSF iravuga ko bamwe mu bantu bavuye mu byabo bafite guhangayika gukabije n'ubwoba bwinshi, batabasha gusinzira, bari mu bwigunge kandi ibitekerezo byababanye byinshi. MSF yongeraho ko irimo gutanga ubufasha kuri buri muntu ufite ibibazo nk'ibyo, nubwo ifite nta bikorwa remezo rero by'ubuvuzi bihagije ifite. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tujya noneho muri Kenya, aho indege ebyiri zagonganiye mu kirere cyo hejuru y'umurwa mukuru Nairobi zihitana abantu babiri. Fidel Niyongabo atugezaho iyo nkuru. Abandi bantu 44 barokotse mu isanganya ry'indege ryabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Imwe muri izo ndege yarimo abantu 44. Iyindi ndege yari itwaye abantu babiri yari mu gikorwa cyo kwimenyereza, yakorokeye mu kibanza kirimwo inyamaswa cyo ku mugwa mukuru Nairobi. Iyo itwaye abantu 44 yashoboye kururukira ku kibuga c'indege kiri Nairobi citwa Wilson. Izo ndege zombi zari ziturutse kuri ico kibuga c'indege nk'uko vyatangajwe n'abategetsi bemeje ko abantu babiri bahasize ubuzima igihe zasekana ziri mu kirere. Safari Link Aviation, ishirahamwe ry'indege zitwara abantu bagiye kugendera ibice birimwo ibikoko, ryemeje iyo mpanuka. Yamara ryamenyesheje ko atanumwe yapfuye canke ngo akomereke mu ndege yaryo yaritwaye ingenzi 39 na batanu bayikoramwo. Iryo shirahamwe ryatangaje ko abadereva bayo bafashe ingingo buno nyene yo kugaruka ku kibuga c'indege ca Wilson kugira indege barimwo isuzumwe kurushiriza.
rimenyesha ko bururutse ata kibazo. mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. aya makuru n'ayandi mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa interineti wayeshatu radiyo yacu voa.com. munadusanga kandi ku mbuga mpuzambaga za YouTube, Instagram, Facebook ndetse na X kuri voa radiyo yacu. mu kanya gato navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yananiwe kurengera umushinga w'itegeko rigenga kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda. ni nyuma y'uko Sena y'Ubwongereza cyangwa House of Lords isabye ko hakwerekanwa uburyo bwisumbuye ku buriho uburenganzira bwabo bazobahirizwa. rero uburenganzira bwabo bazoherezwa mu Rwanda bwakubahirizwa mbere y'uko indege zibajyana muri icyo gihugu zihaguruka ku butaka bw'Ubwongereza. Eugene Mukankusi aratubwira ibindi kuri inkuru. muri iyi gahunda biteganywa ko abasaba ubuhungiro bageze mu majyepfo y'Ubwongereza baje mu bwato buto bashobora koherezwa gutura mu Rwanda. gusa kugeza ubu nta n'umwe uroherezwa kubera ibibazo bijyanye n'amategeko agomba kubahirizwa. mu rwego rwo kwirinda abashobora gukoma mu nkokora uyu mushinga banyuze mu nkiko, guverinoma ya Sunak irashaka gushyiraho itegeko ryemejwe n'itegeko nshinga ritambamira uburyo bwose bwo kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kidatekanye ku buryo cyakwakira abo basaba ubuhungiro. abagize Sena y'Ubwongereza biganjemo abahoze ari abanyepolitiki n'abakozi ba leta batoye bashyigikira ko habaho ivugurura ryemeza ko indege zitwaye abasaba ubuhungiro zahaguruka mu Bwongereza ari uko habayeho amasezerano ashyiraho uburyo bushingiye ku mategeko bwo kubarengera mu gihe bari mu Rwanda. abasenateri kandi batoye bemeza ivugurura ryemeza ko iri tegeko rigomba kuba ryujuje ibisabwa ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga n'ay'imbere mu gihugu no gusaba ibimenyetso byerekana ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abasaba ubuhungiro. Sunak yavuze ko ashaka ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bazatangira koherezwa mu Rwanda mu mezi make ari mbere y'uko amatora yo muri icyo gihugu ateganijwe muri uyu mwaka atangira. ni mu rwego rwo gushaka kubahiriza ibyo yasezeranyije abaturage, yamamaza ko azahagarika amato y'abaza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. muri uyu mwaka gusa abarenga 2,500 bageze muri icyo gihugu baje mu bwato buto. mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'umukobwa w'imyaka 7 yapfuye agerageza kwinjira mu Bwongereza nyuma y'uko ubwato yarimo n'abandi borohamye hafi y'Ubufaransa. ikigo gikora ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'imari ya leta y'Ubwongereza mu cyumweru gishize cyatangaje ko bizatwara amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 762 kugira ngo abimukira ba mbere 300 bashobore koherezwa mu Rwanda. ijwi ry'Amerika turakomereza mu Rwanda, aho leta y'icyo gihugu isaba umuryango w'ubumwe bwa Afurika kudashyigikira ingabo z'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC ziri mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ubutegetsi bw'u Rwanda burashinja izo ngabo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR iburwanya. Temistokle Mutijima arakomeza. Ubusabe bw'u Rwanda bukubiye mu ibaruwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu yandikiye umukuru wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika Bwana Musa Faki Mahama kuri uyu wa mbere. Ni ibaruwa u Rwanda rwanditse mu gihe habaga inama y'akanama gashinzwe umutekano mu Muryango w'Ubumwe bwa Afurika rwo ruvuga ko rutatumiwemo. Iyo nayo ikaba yigaga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi baruwa ijwi ry'Amerika yaboneye kopi, u Rwanda ruvugamo ko rutewe impungenge no kuba mu byigiwe muri iyo nama harimo no kwemeza ubutumwa bwa SADC Samidi RC muri Kongo, kimwe no gusuzuma ubufasha umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'abandi bafatanyabikorwa batanga kuri ubwo butumwa. Ibaruwa iti: u Rwanda rurahamagarira umuryango w'ubumwe bwa Afurika guha uburemere akaga iyoherezwa rya Samidi RC riteje ku Rwanda no ku karere kose. Mu ibaruwa yarwo u Rwanda rushinja umutwe w'ingabo za SADC gukorana n'imitwe y'inyeshyamba igendera ku ngengabitekerezo y'irondakoko yibumbiye mu ihuriro ryitwa Wazalendo ndetse n'amatsinda anyuranye y'abacancuro. Muri iyo mitwe u Rwanda rwitiye abajenosideri n'iyabaswe n'ingengabitekerezo y'irondabwoko ruravuga ko harimo n'uwa FDLR urwanya ubutegetsi bwarwo. Ruti: Samidi RC nk'umutwe w'ingabo ugaba ibitero ufatanije n'imitwe nk'iyo ntiwasimbura inzira yo gukemura ibibazo byo mu buryo bwa politiki yatambamiwe na leta ya Kongo. Bityo umuryango w'ubumwe bwa Afurika urahamagarirwa kutemera cyangwa kudatera inkunga Samidi RC.
U Rwanda kandi rushinja ingabo z'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC kuburizamo umuhate wo gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro wari watangijwe n'ibihugu byo mu karere. Kuri iyi ngingo mu ibarwa yarwo u Rwanda ruti SAMIDRC ubu irashyigikira imyifatire y'ubushotoranyi ya Kongo yo gushakira igisubizo mu ntambara, yirengagije gahunda zose zo gushaka umuti w'ibibazo mu buryo bwa politiki zari zatangijwe n'ibihugu byo mu karere, zirimo ibiganiro bya Nairobi n'ibya Rwanda. Mu ibaruwa yarwo kandi u Rwanda rwashinje ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gucumbikira no gukorana n'imitwe y'inyeshyamba irurwanya irimo FDLR na CNRD FLN. Rugashinja abakuru b'ibyo bihugu gutangaza ku karubanda ko biteguye gushyigikira impinduka z'ubutegetsi mu Rwanda. Rurashinja kandi umuryango mpuzamahanga kwirengagiza nkana umuziremezo w'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo muziremezo rwo ruvuga ko ari ugukomeza gushyigikira ingabo zakoze jenoside ziri mu burasirazuba bwa Kongo no kuba Kongo yaranze kumva ibibazo by'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Rushinja kandi Kongo kwanga gucyura impunzi zayo ibihumbi amagana zahungiye hirya no hino mu karere, zirimo abagera ku bihumbi 100 ruvuga ko rucumbikiye. Ibaruwa iti u Rwanda ruramenyesha Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika ko gusaba uyu muryango gushyigikira SAMIDRC byarushaho kuzambya ikibazo. Ubufasha bwose umuryango w'ubumwe bwa Afurika waha SAMIDRC bwaba busobanuye gushyigikira imyifatire gashoza ntambara ya leta ya Kongo, kandi byaburizamo uburyo bwo gukemura mu mahoro iki kibazo kimaze ibinyacumi by'imyaka mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwasoje rusaba umukuru wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika gukoresha ububasha bwe agashishikariza leta ya Kongo gushaka igisubizo mu nzira z'amahoro binyuze mu biganiro bya Rwanda na Nairobi. Rwasabye kandi abagize akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri uyu muryango gukorera urugendo shuri mu karere k'ibiyaga bigari ngo barusheho gusobanukirwa imiterere y'iki kibazo. Kugeza ubu umutwe w'ingabo za SADC muri Kongo uhuriwemo n'ingabo zavuye mu bihugu bya Tanzania, Afurika y'Epfo na Malawi. Watangiye ubutumwa bwawo mu mpera z'umwaka ushize wa 2023 aho waje gufasha ingabo za Kongo mu ntambara zihanganyemo n'umutwe wa M23. Uyu waje usimbuye w'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, leta ya Kongo yanenze kudakora ibihagije mu guhangana n'imitwe y'inyeshyamba irwanya ku isonga wa M23. Voice of America, ijwi ry'Amerika, rihuza abantu diaspora. Ijwi ry'Amerika igutware mu Burundi, mu mujyi mukuru w'ubutunzi cyangwa se ubukungu wa Bujumbura, aho umukuru wawo Jimmy Hatungimana yatanze iminsi 45 itarengwa ku nzego z'ubuyobozi bwawo ngo zibe zarangije ikibazo cy'umwanda uhagaragara. Yavuze ko utazubahiriza ayo mabwiriza azasezererwa ku kazi. Ibi bikaba bibaye nyuma y'icyumweru Perezida Ndayishimiye w'u Burundi anenze kuba hari umwanda ugaragara muri uyu mujyi. Eloge Willy Kaneza arakomeza inkuru. Muri iyo nama umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yatumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri Bujumbura hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero. Yavuze ko abatoye nk'ivyabona kugira abakuru b'amazone n'amakartier ntibazohave bavuga ko bataburiwe. Mu majambo akaze yabahaye iminsi itarenga 45 kugira babe batoreye umuti ikibazo c'isuku rike ku murwa mukuru w'ubutunzi. Mwipange abashebere zone, mwipange abashede quartier, mubapange ibi bintu bizobakorako. Ubu ndabivuze kandi ndasohora no kwandika mu kanya. Mwipange 45 days. Kolera ni uchafu. Kolera ni ngwara uchafu. La maladie des mains sales nayo amaso muheruka kugwara nayo nyene c'est la maladie des mains sales. Nababwiye ko igisagara cya Bujumbura ari kirori cy'igihugu. Imbere yuko ushika mu zindi ntara ubanza uva ku kibuga c'indege cya Bujumbura mpuzamakungu Berishonadaye ugashikira mu gisagara cya Bujumbura. Bazohora bacahe baci mu uchafu reka rero icyo bigire binyeruje. Iyo ngingo umukuru w'igisagara cya Bujumbura yifashe inyuma y'indwi Perezida Ndayishimiye yavuze ko ari ikintu cyo kutihanganirwa kubona igisagara c'ubudandaji ari naco gikuru mu gihugu kirangwamwo umwanda utagira izina kugera naho abantu barwaye indwara ziturutse ku isuku rike. Aha yariko yugurura inama rukokoma iraba ibijanye na ba mukerarugendo Bujumbura nyene hari kuwa 27 ukwezi kwa kabiri guheze. Isuku rikaba ubutunzi gahuze tumvika mbere de la vie ukubura bisa mutahe wanga mushe mumaramara mwabona mwambaye mwameshe mwese zera aho mwaciye mu myanda kugira ngo ugire isuku bisaba kuri igihugu giteye imbere. Tugende hajya muri centre ville bunyetse bajya abantu barabuze umukubuzo ugugwa ngahe ugugwa ngahe zenda ugure ndawubakire je muri mikubuzo ndayibakire hanyuma
hanyuma baca bashaka kuhakubu none urazi ugiye kuramutsa umuntu ugasanga hari umwanda wasubirayo ava kwanduza indwara z'umwanda ni mu mbwira ingene mutagwaye inda ija myanda ndayibona nazihishije jewe sise ntabona ko nyandukiza korera kuko nasanze mu myanda nzogaruka mugati mushaka ko abanyamahanga baza umwana mbwira uwo munyamahanga azoza ahantu kuburira mu nzira cyane udashobora gusibura umuserege uri imbere yawe. Bamwe mu banyagihugu bo mu bumanuko bwa Bujumbura babwijwe ijwi Amerika ko ico kibazo cunyurwa n'amasosiyete yo gutwara iyarara adakora ico yiyemeje. Yaheze igihe kinini ata modoka tubona ngaha ziza gutora iyarara gusa ubu iyarara rigenda n'umutwe w'abenegihugu abenegihugu baca biyaranje ukuntu bajya baritwara n'umutwe nibo baca baritwara n'umutwe bapi baritwara aho bari bababujije nyene ko babita hari aho usanga binyegeza bakabita nko mu mifurege y'abantu imvura izigaca bitwara igenda nyene irasivye imifurege ugasanga yazimye nuko biragora aho duta iryo yarara ugasanga habaye ikibazo benshi ugasanga bariko babita mu miserege aho bitagenewe ntidushobora gutora igituma ivyo biriko biraba gihe bariko babita ahadakenewe gisagara cyo usanga hari isuku rike ugasanga birashobora kudutera ingorane zitari nke uhereye nko ku ngwara ya korera hamwe n'izindi ngwara z'isuku rike. Aho muraruko basongwa cane n'imyanda yiyongera ku ibura ry'amazi. Aheraho Imana niho munyene Imana itibagira uwayo Imana ikatutungikira imvura amazi ateye ikibazo cane gose nk'ubu two turayera mu barabara turondera amazi dukoresha naho nk'ibyo ufungura ariko amazi tuko turayabura ibido uyafise naho aba yayaretse y'imvura utamuha amafaranga 500 ku ibido imwe nta mazi uronka yo gukoresha mu muryango nka twege tufise nk'amawese mu mpango mu nzu twoca tubaho gute yangwara tuzobura yangwara gute kandi yamazi turayaronka. Mu bibazo byose dufise hariho gakura ikibazo cy'amazi kiraturemereye cyane turamarinda watamazi turose tukiruka tukabura. Umukuru w'isagara ca Bujumbura yemeza ko agiye guhonyora hamwe n'ayo masosiyete. Hanyuma rero twiruke naza ya masosiyete akura imicafu. Perezida Ndayishimiye asanga ingendo yo kudasukura aho abantu baba yerekana ikindi kintu atari ico gufata minenerwe ukudakunda igihugu. Tangura rero nimwaba mushaka ba mukerugendo ntagire ahantu na hamwe subira kubona umwanda muri gisagara ca Bujumbura. Nere vira hana na meza jewe umunsi umwe muzobona naje kwikuburira haje imbere ya ideale murabona je ndiko ndikuburira numwe sizobwira umuntu numwe kandi ntuzuze kunda ntuzuze kuko bitarakunaniye reka ndabyikore nzoza ndabyikore kandi ndazi ko uwo muntu azoca mbere tushobora kuja guhamagara abanyamahanga mu ahantu hari umwanda sukura ico gihugu cyawe gikunde kuko hagiye twa mudatira amashuko nukwera mucanga kuko ico kundi uragishariza kubera iki mudatira amashugwe kw'irembo nukuberekana ko ari ikimenyetso kuko mudakunda igihugu. Hafatiwe ku matohoza yo mu 2023 y'ikigo Mercer co mu Bufaransa mu vyo kijejwe harimwo kuraba uko abakozi impuzamakungu bahurumbira ibisagara bitandukanye ku isi Bujumbura kiza mu mwanya wa 35 kuri 47 vya Afrika abanyamahanga bahurumbira. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika. Abagore mu majwi yabo kwijwi rya Amerika. Buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori. Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya Amerika. Mu muryango, mu iterambere, mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga. Guha ijambo umugore ni ukwiteganyiriza. Ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rero ikurarikiye icyo kiganiro kandi dukomeza kwifuriza abategarugori bose aho muherereye hirya no hino ku isi cyane cyane abumva uru rurimi ukwezi kwiza kwa bahariwe by'umwihariko hariya ndahabona Nadia Taha ku buhanga bw'ibyuma nawe tumwifurije ukwezi kwiza kwa bategarugori. Tugiye muri Tanzania aho umuryango witwa Help Age International uvuga ko uzagenera impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira amashiringi yo muri Tanzania 200,000 bazataha rero ku bushake mu gihe cy'amezi 10 yatanzwe na leta ya Tanzania
nibo bazahabwa ayo mafaranga. James Joven, byifashe bite? Helpage International, ishirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi, abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira, igisata ca Tanzania rivuga ko ayo mafaranga 200,000 y'amarundi riteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 500,000 azotangwa nase kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake. Ayo kandi azoba arimwo n'ibiribwa bibamaza amezi 3 hamwe n'ibikoresho byo mu rugo. Iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza gutaha hakiri kare, kuko leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hatarenze mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo. Bwana Francis Rukombo waserukiye ishirahamwe Helpage International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri wa kabiri niwe yashikirije iryo jambo. Tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa fedha kwa kila kichwa au kwa kila mtu ambaye amejiandikisha kurejea kwenda Burundi. Turazi neza hasere yahora itanga amahera kuri buri muntu ku mutwe wa buri muntu yiyandikishije ahungutse. Ati rero natwe mu gutahura utugorane dutandukanye abantu bacu, aba bantu bagendana ibibazo bitandukanye baba bafise, natwe nka Helpage twazanye akandi gaseke, yindi fungo y'amahera urya muntu atishoboye, urya muntu agendana ibibazo mugabo kandi akwije ibyangombwa, urya muntu atahurika. Uwo rero ashitse muri dipacha imbere y'uko ahunguka bazomuha 200,000. Imbere y'uko ahaguruka bazomuha agaze muri dipacha azohabwa 200,000. Ku ruhande rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara Kigoma, Bwana John Warioba Mwita yavuze ko leta ya Tanzania, Haseri na leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa 10 zizoba zatashe. Serikali zimeshafikiana, leta zaramaze kumvikana mu kugera mu kwezi kwa 10 bamaze kugaruka bose. Tafadhali sana, tunabingize cyane mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari. Mukoreshe iki kiringo gusubira muhira ku bugombe. Ni nini kitafuata baada ya hiki kipindi? Ni iki kizakurikira inyuma y'iki kiringo? Mimi sijui. Jewe nacho nzi. Tuko na miaka 6 ya facilitation. Twari dufise imyaka 6 yo kuborohereza. Tukisubiri unakuja kutuambia nataka kurudi. Turakurindira uza kutubwira ati ndagomba gusubira. Sasa tunakuja kukuambia muda umefika urudi. Natwe rero turaje kukubwira ati gihe cyageze subira nyuma, subira mu gihugu. Bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wo muti urama bw'ibibazo cyatumye bahunga. Hari ico basaba Haseri. Nayo bisigaye byo ngaha tubona atari abo bose bahunguka nukomoka, so kugira ngo bashimye amahera cyangwa ngo bagende iwabo, ni kukibagenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaja muri Tanzania. Yataba ari ingorane zitubako nawe kwipfuje gusubira gupfa yiruka. Tuvuze amagorwa dufise ngaha, tugomba yuko bodushikira imbere batuvugira neza, yuweni ikaducungera umutekano n'ivyiyumviro by'iwacu, hanyuma rero ibintu bikagenda neza. Mu mwaka w'2022 leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi, naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe. Leta ya Tanzania igabisha ko izokugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu. Kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika. Inshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru twabagezagaho muri uyu mwanya. Ndabashimira mwe mwese mwari muyateze amatwi ko mwahisemo gukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije kuyategura no kuyabagezaho, Engineer Chang ku buhanga bw'ivyuma, Nadia Taha ku bugenzuzi bwa gahunda, nawe mwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.